Idriss na Ines, félicitations. Muba makara ni muburuya muragu wakerugo mubyare muheke urugo rwanyu. Thank you. Sinaje kuririmba ariko ndabakunda cyane. Abavyeyi mumeze neza nariya muraberewe. Nitwa Natasha la Amazi. Uno munsi nitwa la mariage. Rero nanje nazanya agakado gato jisigara. Nigaha nyene yavunaguye inka aravuga ati reka ndayivunagure neza muyibahasha laka bahasha kangana n'amafaranga imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi y'Imana. Akaba abahaye kugira ngo asigikire urugo rushasha maze mw'iyo minsi batangwe ubuzima bushasha bishobora kubafasha nuko rero abafotografe badufashe kugira ngo bashobore gufotora neza cyane. Ibwirizwa ritugenga no kuba mugufi birimo. Mpagaze ngaha kugira tugaragaza akanyamuneza ntangere kuri Simbizi wa Semavumba. Nta rindi zina ntarinzi kugeraho nabimenye no munsi. Simbizi mu gufasha ntaraba muremure canke mugufi, naco gituma mpagaze ngaha imbere yanyu kugira tumushigikire kuri uno munsi w'imboneka rimwe, munsi udasubirwamwo, umunsi w'iteka ntangere. Surprise yateguriye Natasha yateguriye Simbizi kugira ngo ashobore kugaragaza umunezero w'uno munsi, nuko akaba ari kumwe na manager wiwe n'abasubiza kwita DJ Rafa bakaba bagomba bagaragaze umunezero w'uno munsi. Umuririmvyikazi akunze gushigikira abandi baririmvyi. Amashi menshi kuri Natasha la bomba. Amashi menshi. Vos applaudissements s'il vous plaît. Nuko murashobora gutanga akayira, nuko akaba azanye intererano yiwe bimeze neza cyane. Bikaba bimeze neza cyane. Amashi menshi. Vos applaudissements s'il vous plaît. 1, 2, 3. Sinakuva volume kandi. 1, 2, 3, over. DJ. Movie voilà. Est-ce que c'est bien? Idriss na Ines, félicitations. Muba makara ni muburuya
muragubake urugo mubyare muheke urugo rwanyu. Thank you. Sinaje kuririmba ariko ndabakunda cyane. Abavyeyi mumeze neza nariya muraberewe. Nitwa Natasha la Amazi. Uno munsi nitwa la mariage. Rero nanje nazanya agakado gatoya jisigara. Ndigaha nyene yavunaguye inka aravuga ati reka ndayivunagure neza mu ibahasha bahasha kangana n'amafaranga imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi y'Imana. Akaba abahaye kugira ngo ashigikire urugo rushasha maze mw'iyo minsi batangwe ubuzima bushasha bishobora kubafasha. Nuko rero abafotografe badufashe kugira ngo bashobore gufotora neza cyane. Ibwirizwa ritugenga no kuba mugufi birimo. Mpagaze ngaha kugira tugaragaza akanyamuneza ntangere kuri Simbizi wa Semavumba. Nta rindi zina narinzi kugeraho nabimenye no munsi. Simbizi mu gufasha ntaraba muremure canke mugufi, naco gituma mpagaze ngaha imbere yanyu kugira tumushigikire kuri uno munsi w'imboneka rimwe, munsi udasubirwamwo, umunsi w'iteka ntangere. Gatonya kuko ndi kumwe na ambasaderi w'abagendana ubumuga tubarizwa muri Fondation Ngoga Patrick, twaje kugushigikira no munsi kubera mu Kirundi bavuga ngo usangwa gasashe. Mugabo ndizeye ko Inesi atagukunda uzanya gasashe gusa, naho azoba ataco bizanye azokwakira nk'umutware wiwe. Inesi natwe kubera akunda twebwe tugendana ubumuga, nutubone wawe uzodohe ikaze. Mbaye ndisabiye jewe ku ruhande rwanje kubera nikunda, ntuzosabe nkuri birato kuko ibirato byanje uzosanga nk'uyipantaro. Gatonya ndumva ko waza gushimira Imana mushobora byose ituma ibi bintu biba. Abavyeyi mukandiza amashi tukabanza tukashimira Imana mushobora byose. Tunavuga ati Perezida banze ahaguruke Ngoga Patrick aze tuguhereza akantu. Mugabo yavuze uti niwamara kuruhuka uzokore kuri Teresere, hari akandi kajambo muzovugana. Urakoze cyane. Amashi menshi bibandanya biryoha. Ubu rero tugeze muri wa mwanya mwiza, wa mwanya wo kugira ngo tubandanye tugaragaza umunezero, wa mwanya utuma umwe wese aho ari ashobora kuryoherwa. Simbizi wa Semavumba na Inesi ntibakundwa na twebwe abajyango n'abagenzi gusa, bakundwa n'abantu batandukanye. Ndabwira ko uno munsi Simbizi yateguriwe surprise n'umuririmbyi Kaziyoga mu gihugu cy'u Burundi. Gatse umunezero. Idris n'umuvukanyi, Idris n'umugenzi, babonye turi kumwe mu biganiro. Idris ivyo giyemwo manye ko ninga kujya kwikinga, ikinga ntari vasi rigira rigenda imbere gusa, ntabyo kuraba inyuma. Hacigiye gito naje ndabigize ikiryoshe mu rugo uzobona umunezero w'urugo. Ndaragize mariage aho uzoja mu nkinga, umunsi wa mbere mva mu nkinga darifise ingene ntore agahuzu uko nakaguze ko bijana, akaba arivyo nambara nsanga yabihinduye. Ndabwira nti iyi shati ndayambara n'ijya pantaro yindi kubera ko umpaye ibi. Ambwira ati ambara ivyo uraza kumbwira. Niho nasohoka nja muri salamanje ndafungura. Yarangabuye Idris kugeze naho mbwira kuri portail akiri muri tamira naka. Aba ari ibintu bikomeye cyane. Idris ndagomba kubwira ko twese turaryohewe, ubutaryohewe n'umwe gusa ni shetani. Urazi igituma shetani itaryohewe?
shetani nta mudemigira, shetani iri singo. Muze mufate muteramire urugo iminsi yose utaje uko warushe kose, utumuvuga dawe wa twese uri mu ijuru, ushimira Imana. Iniyesi atavyibutsa aza kunyibukirize, birafasha urugo. Hama rero nanje sinumva ngaha nk'abagabiri. Ubu urabona ko ahoraguruka nka Idris, ubu uzohora umera jewe uvuga ati jewe n'umushinga n'umutambukanyi wanje tukaba tubagabiye. Rero nanje rero nemeye nuko Idris mugisha agashobora kuja mu gihe cy'amashuri, atanguye umwaka wa mbere ndemeye kumurihira école primaire yose amashi menshi. Ariko rero tuza kumutwara kuri iyo pe Buyenzi tugira amahoro.